Je suis donc docteur Nzi Lucien, venu ici au Burundi dans le cadre d'une mission d'expertise pour des activités de réduction des risques auprès des personnes usagères de drogue. Uyu ni Dr Nzingolo Lucien akaba rero yarajije gutanga ikigwa kubahoze bihereza ibiyayuramutwe n'abakivyihereza mbere n'abanywanyi b'ishirahamwe rifasha abantu mu kubasigurira ingaruka mbi no gufasha abahoze bihereza ibiyayuramutwe n'abakivyihereza kugira ngo bamenye ingaruka mbi z'ivyo bintu. Ishirahamwe rero mu ncamake y'igifaransa akaba ari ABMPD kaba n'akaryo ko kugirira umunsi mukuru abakozi bo muri ico kigo nabo bafasha kugira ngo bagaruke ku murongo, aho tuvuga bahoze bihereza ibiyayuramutwe kubagirira umunsi mukuru wahariwe umukenyezi. Bamwe rero mu bahoze bihereza ibiyayuramutwe bakaba bashimye ingene irishirahamwe ryabateguriye umunsi mukuru. Reka rero twumvirize bamwe muri bo. Constance niyo nzima tugusanze hano muri iki kigo ca ABMPD ku munsi mpuzamakungu uhariwe agateka k'abapfasoni. Mbega uyu munsi uyumva gute? Niyumva umunezero mwinshi cyane, mwinshi vraiment. Kubera ko wumva umunezero? Kubera ari umunsi mukuru w'abakenyezi tukawunezererwa hamwe n'abandi bakenyezi. Iki kigo wakimenye gute? Iki kigo nakimenyeshejwe n'ababa ngaha nibo badukuye mu barabara badushikana ngaha. Mwari mwibarabara byari bimeze gute? Mwari mu biki? Twaraciwe mu banki. Kostara ubuzima wari ufise ico gihe n'ubu witwaza ko uri kugerageza kubiheba. Gerageza ugereranye ingene wari ubayeho ico gihe n'ubu uwe kuko ubuzima buri ko burahinduka. Byo byari bimeze gutugereranije n'ubu. No musingeranije n'ubu vraiment meze neza, ariko aheruka nari meze nabi, nari mfise umubiri nari nonze kubera ibiyayuramutwe, nari meze nabi cyane, ariko kubw'uno munsi kubwa nashitse hano muri kino kigo vraiment baranyeretse urukundo rudasanzwe, baranyegereje vraiment. Imana ibahezagire na Valentine, Imana imuhezagire hari hose, kandi naba batwakira Imana ibahezagire vraiment. Ubuzima buriko burahinduka kuri jewe, ndiko ndamera neza, natagase gafresheri ni kose. Hariho abasigayeyo urabazi kandi bazi ko bakibirimo, aba nabo babwiriye nkabona babwira vraiment nukuri nibaze hano twifatikanye hano, nta kwinubana, barakundana nukuri. Muri kino kigo Yesu abahezagire, bakizanye babibona kandi bagishikanye hano mu Burundi, babona ko hari abana benshi bari mu barabara. Mu nyigisho babaha ahanini bashimikira ku kimurabyumva neza mukazishyira mu mutwe mukabaza kwikiza. Ko hanini bashimikira kuri bijya ibiyayukumwe biyayuramutwe katari vyiza, vyonona mu mahaha kandi bizana ingaruka mbi. Hari ikigo bagiye gutanga ikintu babonye cyagukoze ko muri kiya cigwa n'iki? Muri kijya cigwa ikintu cyankoze ko cyane ni kijya kintu cyo kugira probleme mu mahaha no mu bihimba vyirondoka. Bavuze uti barabafashije ibintu bitandukanye, mugishika ibintu nyamukuru mwaharonkeye cyo kugira ngo muhinduke nibi ivyigwa. Bimeze gute? Tugira amajambo yose uvuga uti byege birakurikirana ukuntu nivyo nyene nababwiye ati ni ivyigwa byo kugira batwigishe tuve mu barabara kandi tureke kunywa ivyo biyayuramutwe, birazana ingaruka mbi, bikonona amahaha, umva ibintu nk'ivyo ukagira ingorane. Ico gihe warakora ibikorwa ugifata ibiyayuramutwe? Gukora ibikorwa nta bikorwa byinshi je nakora. Ubu naho uravye mu kibano bimeze gute? Mu kibano n'ukuri n'amarame yego bimeze neza. Uyu munsi waronsaga igitenge mariko arabipfuriza umunsi mukuru w'abakenyezi, mbega ugiye kugikoresha? Ngiye kwambara mbegwe nze ndazana mu kigo naberewe. Ibi bintu vraiment ntabyo niteze n'ukuri, ahubwo merci beaucoup. Bizogufasha kwigisha abandi bakenyezi basanzwe bihereza ibiyayuramutwe? Ego na cyane cyane nivyo nama ndiko ndakora kila misi yose. Kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 8
Ishirahamwe ABMPD yoba yashoboye kwikora aho ishoboye igabaronderera udukemanye ishobora kubaha, ndabona muraberewe musa neza kandi biranagaragara ko munezerewe. Ni kihe kintu wifuza ko cokorwa kuri mwebwe? Kuri twebwe ikintu twifuza nizo nyigisho nyene bazoguma baduha, nico nifuza kugira ibintu bigende neza. None umunezero wanyu ugarukira he? Mwoshobora kutubwira uko mubibona mukagaragaza umunezero wanyu ko umunezero wacu n'ukuri nabonye ko ngaha hari amasabufu bazanye ibintu byinshi nkuko no musi umuziki turawunyuguta neza cyane. Ina yanje twagira neza kenshi igira neza. Wowe haraheze igihe uri muri kino kigo, gereranya ingene wari umeze kare n'ingene umeze kweri. Ndashima ingene nari meze kare, hariho hari itandukanizo ry'uko nari meze mu bihe ntari bwamenyane na ABMPD no muri uyu mwanya twamaze kumenyana. Hari itandukanirizo rinini cyane kandi hari n'icyahindutse cyane. Yego kare byari bimeze gute kare? Kubera kujya kuntu usanga wicaranye n'abantu atampanuro nziza bari buguhe, ugasanga uri kutemberana n'umuntu atakintu ciza yo kuhanura bivanye n'ico musangira, kuko umuntu iyo hari ico musangira niwe bari umugenzi wawe muri uwo mwanya bivanye n'ico musangira. Kuko nk'umuntu dufate nk'ubuje mfata ivyo biyayuramutwe, umuntu atabifata kugira nyiyegereze tuba abagenzi canke nanje ndamwiyegereze, biragoye cyane kuko usanga benshi baratwinuba, ugasanga batwita ibisuma, ugasanga batwita abamaraya, ubusambanyi n'ibindi biki, kubera bivanye n'ukuntu umuntu ubuzima babayemo agaca bamwe agakengego kwa bya biyayuramutwe ufata. Yego Kenti, ibiyayuramutwe wiha byari ubwoko buhe aho hambere? Iganja na kokayine. Iyo bifashe byagenda gute? Wumva umerewe gute? Wabana gute n'abandi bantu? Kweri mu vyerekeye nk'umubano, kweri ari igihe usanga ubaye mu babanyi bagutahura n'abatagutahura. Narabanye bivana n'ahantu ukuntu nyene ugenda urahaba n'imigenzo yabo. Muhano no banaragenda bafata ivyo biyayuramutwe, siko novuga ngo narakundwa cyane birenze, bivanye n'ingeso zanje ndimwo mbi. Kubera maze gufata ivyo biyayuramutwe ubona ko isi n'ijuru mengo ni yiwawe, ubona ko vyose wabirangije kandi ubuzima buriko burononekara. Ni ibiki vyari vyatumye uca kwiheha ibiyayuramutwe? Jewe kubera gakuku, abagenzi babi, gukurikira abagenzi babi, ico catumye sanga nisanze muri ivyo biyayuramutwe. Mu kibano wari ubanye neza n'abandi? Yego. Byavuye ku bukene canke n'ubukene burimwo, kubera gusanga nkurikiye nakatingirana kurikirana akavyogenda neza, gasanga namukurikiye kumwe niko ndaja muri zange sombi. Yego ubu rero naho waje muri kino kigo, ubuzima bumeze gute? Babafata gute? Babigisha gute? Muvyakira gute? Kweri kuva igihe jewe nziye muri ABMPD isi ziri biyayuramutwe, hari ikintu kirekire kigenda kirahinduka kuri jewe, kandi no mu kibano muri iki gihe barabona ko kweri hari ikintu kiriko kirahinduka. Ndashima Imana cyane kuko nko muri uyu mwanya habaye umunsi mukuru w'abakenyezi, nk'ivyo mu mwanya nari muri ivyo ntavyo nitaho, kuko ntawe naronka nyegera mbwiye reka tugende muri ibi twifatanye n'abandi ariko turyoherwe hamwe muri uyu munsi mukuru w'abakenyezi. Ariko kuri uyu mwanya kubera ndi mu kigo ca ABMPD banyiyegereje, barampamagara kugira dusangire uwo munsi mukuru, nanje mbone ko ndi mu bandi bantu. Babahaye n'akaganiro k'abakenyezi. Ahantu yumva gute kuri uyu munsi mukuru nyene ahari abakenyezi? Turashimye gose uko batwakiriye n'agakemanyi baduhaye, turabakengurukiye gose. N'ubuhe butumwa ugiye utwaye mu bandi bakenyezi batashoboye kwitaba hano? Ubutumwa notwara mu bandi bakenyezi batashoboye kwitaba hano, nobashikiriza ukuntu vyagenze, nkabaganiriza, ababwira ukuntu inkuru yose yagenze, byo twaciyemo n'ukuntu vyagenze byose, hama nabo bakavyumva. Mbega kuva muhevye gufata ivyo biyayuramutwe, ubuye ni ikihe gibafasha kugira ngo mushobore kwitunganiriza imigambi? Kuri uyu mwanya kugira umuntu yitunganiriza imigambi, bamwe nta buryo dufise, kwe turafise imigambi twotunganya, ariko bivanye n'uburyo buke, hari ivyo umuntu yokora ariko ataburyo afise byo kubikora, bivanye nuko atakana umuntu afise yotangurira ko canke atakuntu afise yobikora. Nka wewe ni ikihe kintu uvuga uti ndonse uburyo nokora? Ni iki?
jewe ndose ikintu uburyo nokora ibintu by'urudandazwa ndabimenyereye naho noja mu masoko nkarangura izo tomati izo ntori izo ndagara je ndashoboye kubikoreramo kandi ubuzima bukabandanya. Ego Kenta mwavuze nyine muryohewe muvyo mwokora ni kihe mwifuriza ishirahamwe ya ABMPD ko biraboneka yuko ari ryo ririko rirabafasha cyane kugira ngo mushobore guhagarara ni kihe kintu mwumva mwifuza ko byokora cyane kugira ngo mushobore kwisanga muri ahantu mwategerezwa ko jewe ico nosaba ABMPD ico noyisabira nuko noyisabira nabo burya usanga hari haba bakuriye hejuru ni nkuko boza bararaba nyene bakabafasha mu byo nabo muri iki gihe batoba batishoboje bakabungunganira kugira muri ivyo dukenerwa bitukenera bitaraboneka nabo barabe ko bafasha natwe turabe ko twoshikirwa ndacipfuriza ko cobandanya kandi kigagira imigisha kandi kigaguma kiroko rugwaruka ariko rurononekara. Nawe Nshimirimana Claudine umwe mu bakozi bo muri ico kigo asigura igituma batunganije umunsi mukuru ku bantu nk'aba. Ego kuri no munsi mukuru w'abakenyezi twariyumviriye ko mu kuryoherwa tutoryoherwa twenyene abakenyezi bo mu shirahamwe ya ABMPD kubera dusanzwe muri iri shirahamwe ryacu ari shirahamwe risanzwe rigwanya ibiyayuramutwe tuca turiyumvira ku bakenyezi nkatwe batashoboye kuronka ingene baryoherwa kubera ibiyayuramutwe byinshi byamaze kubatwara batazi n'uyu munsi uwariwe kubera ibiyayuramutwe. Rero twaciye tubona yuko twobarondera hanyuma tukabiyegereza tugasangira uyu munsi mukuru hamwe nabo. None akaganuke mwari mwateguriye naka? Ego twari twabateguriye imyambaro bambara kuri uno munsi mukuru w'abakenyezi ibitenge biranga umukenyezi kandi twari twabateguriye n'utundi tuganuke bazokwambara no mu yindi misi isanzwe bazoba barimwo.